ikintu cya mbere kikwereka umuprofete, ikintu kikwereka umuntu wa mbere umukozi w'Imana, igihe cyose umuntu w'Imana azana abantu kuri data. Il ramène toujours le cœur des fils au père. Na hore yiwe niyo aconnecta na papa. Kubera ko ufise umuntu wemera cyane kurusha ko kuki umuntu akumanipira ukamwemera. Uravyumva waza kurira ngo naka ngo ataravuga, ngo apotre ngo ataravuga, ngo profete naka ataravuga, ngo profete ikintu cyose ni telefone. Allo anyana agenda mutwara kwa muganga kuko umucano washushe cyane. Ubibona gute? Nakubwiye ko ari ibisigo by'ujya mu yaya mwirukane. Mwabamaze, mwabirukanye, mwabahejeje. Comment le prophète umuvugisha wo kuri misozi azana abana kwasi akira kora. Uravyumva? Eli amaze kubona ko uyu mwana amaze kumva ijwi ry'Imana, uravyumva, ntiyatinye kumubwira ibiriko biripasa kugira ngo amuveko. No, yaramenye ati ureka nakubwira rega hariho risque. Mbega uzi ko Samweli yatangiye kumva Imana direct sans passer par Eli. Uravyumva? None urabizi yuko mu kumva Imana direct adaciye kuri Eli bimushira muri independence. Mbega murazi yuko Imana yagiye kuvugana na Samweli, Eli yacamwa umbarira ico Imana ikubarenda zikundumye. Imana yahinduye. None urazi ubundi umuntu wahora uvuga abantu bagatambura, uburyo w'Imana wareze niba ugiye kugira ngo mvugane wumve. Kuko je sincumva Imana. Imana isigaye ca muri wewe, communique moi something. Uravyumva? Ndakeneye communication divine. Ndabira umuntu w'Imana naho twomushira ko amakosa menshi. Ndakundi humilité. Iyo umuntu adashaka kwigungira ko ariko abona umwana ahageze, genda ni wasura kumvira ijwi wahoro nyitabo tisabwe. Uravyumva? Ubu ni waza kugira ngo sabwe databuja ton serviteur est là.